Tubaramukije inshuti n'abavukanyi abavandimwe ya televiziyo Swavisi Nicimpaye. Kuri uno munsi Imana yongeye kudutera iteka kugira ngo twongere kuyaga. Uno munsi rero hari bisha bidasanzwe kuri televiziyo Swavisi Nicimpaye kuko twabazaniye umutumire ariwe mubona hano imbere yanyu adasanzwe. Uwo nawe yitwa Pasteur Yves Bavumiragiye, akaba ari umutware wa Swavisi Nicimpaye, ariwe uyu mubona ariko arabashikiriza umuvugizi wa Swavisi Nicimpaye televiziyo. Reka tubakire, turabahaye ikaze sheri. Murakoze. Abanywanyi bacu ngo barabakunda, badutumye ko twobazana kugira ngo babone. Murashaka kubaramutsa? Turamukije abanywanyi ba televiziyo Nicimpaye Swavisi. Murakoze. Hanyuma bamaze iminsi bumva televiziyo Swavisi Nicimpaye ivuga cyane ku bijyanye n'ingo n'imiryango. Hanyuma nanje nk'umuvugizi n'umuserukizi w'iyo televiziyo ndi mu muryango w'Abavumiragiye Yves, ari mwebwe muri hano. Mbega hari icyizere mwotanga ku banywanyi bacu ko kino gikorwa Imana yaduhaye kizogirira ikimazi kinini imiryango, ingo n'igihugu? Murakoze. Iki gikorwa Imana yahaye umuryango wacu ni igikorwa gikomeye cyane, kandi turafise icyizere ko iki gikorwa kizogira ico giterereye mu miryango no mu ngo ndetse no mu gihugu cyose. Yego. Kuko imbere ya byose urugo, umuryango niryo shimikiro rya byose. Ngira muribuka ko no mu ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana iremye umuntu yaciye ishinga urugo, ko yaremye umugabo n'umugore. Ni ukuvuga rero n'igihugu kugira ngo kibeho gitegerezwa gushingira ku muryango. Nico gituma rero kino gikorwa Imana yahaye umuryango kizogira ico giterereye mu miryango, abazotwumva, bazigishwa n'iyi televiziyo bazogira ico bahakuye kugira ngo imiryango yabo yubakwe, ishengero ryubakwe ndetse n'igihugu cubakwe. Murakoze. Muvuze muti ibi bikorwa bizokorwa na televiziyo yacu bizogira ikimazi kinini cyane, kuko abazigishwa bazaba bavuye mu miryango hanyuma bace bagenda kubaka igihugu, kuko ari cyo twahamagariwe kubaka, bubake ubwami bw'Imana. Ni byiza cyane, turabakengurukiye. Hanyuma kandi abakurikirana ibikorwa bya Swavisi Nicimpaye televiziyo bari mu migwi yose y'ubuzima. Hanyuma hariho abatwandikiye, baranadutelefona, baratubaza ati inyigisho muduha zizodufasha gute kuva muri buno buzima buzimbye turimwo mu gihugu cyacu. Hari inyishu mwoshobora kubashikiriza? Yego cyane. Twavuze ko ingo ari ryo shingiro rya byose. Yego. Mu ngo rero kugira ngo ibi bijanye n'ubuzima buzimbye bishobore gutorerwa umuti, nuko imiryango yumva ko ari ryo shingiro rya byose. Yego. Imiryango itegerezwa gukora. Yego. Cyane cyane rero mu rugo umugabo n'umugore mu byo bazumvikana nuko bashiraho ikintu cyo gukora ngira na ya ntumbero y'umukuru w'igihugu. Yego. Idusaba gukora kugira ngo umunwa uronke ico ufungura, n'umufuko uronke akanoti ubika. Umunwa wose uronke ico ufungura, n'umufuko wose uronka akanoti ubika. Ibyo rero nta handi biva atari gukora. Nibi rero televiziyo Nicimpaye Swavisi izokora
izokwigisha abantu gukora, ya miryango ishimikire ku bikorwa, hanyuma ishimikire kuja inama, hanyuma yongere ishimikire no gusenga Imana kugira ngo ivyahora biboneka nk'ibibazo byose bikugweho, hanyuma imiryango, ishengero ndetse n'igihugu bishobore kuva muri izi ngorane z'ubukene. Muvuze muti imiryango ikomeye niyo ishobora gukora, hanyuma imaze gukora iterambere mu gihugu rikaboneka. Ariko icyatumye duhagurutswa nuko imiryango myinshi dusanga idakomeye, hariyo ibibazo. Abo nabo mwobasaba iki kugira ngo nabo bahambye imiryango ikomeye, kugira ngo nabo bajemwo mu kugwiza iterambere ry'igihugu? Murakoze. Kugira ngo imiryango ikomere nuko ubwa mbere ho bashira Imana imbere. Ego. Kuko Imana niyo ishingiro ry'ibintu byose. Ego. Imiryango rero ishize Imana imbere hanyuma igakora, ego, izoronka ibikeneye gutunga umuryango. Ego. Kugira ngo rero umuryango ukore no kuba ufise abantu bakomeye. Okay. Kuvuga bakomeye mu butunzi, ubwo butunzi buramutse bubonetse, n'amagara yabo yego azoboneraho gukomera, kuko ubuzogera ngo aragwaye azoba afise ibishobora kumutuma ashobora kwivuza kugira ngo akomere. Noneho kubera bazoba bafise amahera, bazofungura neza, amagara meza, no kugwaragurika bice bihera. Ivyo vyose. Murakoze. Hanyuma rwa rugo rushobore no kubona amahoro, urugo rushobore kubona umunezero, maze byose mu rugo dusange biriho, kwa gukomera k'urugo kuce kugaragara. Okay. Murakoze. Mu byo mutubwiye byose turumva ko bishingiye ku kubaka ingo, imiryango, n'igihugu kitagiyemwo, tutacibagiye. Mbega hoho mu bijanye no kubaka ubwami bw'Imana buzaguka gute canke buzokomera gute? Kuko iyo turiko turubaka tuvuga ko twubaka igihugu, twubaka imiryango, dukwiye no kwiyumvira kubaka ubwami bw'Imana. Nkatwe dusanzwe turi abakozi b'Imana, nkawe uri pasiteri, igikorwa kizubaka gute ubwami bw'Imana canke kizokwagura gute ubwami bw'Imana? Murakoze. Twavuze yuko imiryango ishize imbere Imana byose birakoreka. Yesu noneho yavuze ko igihe ari ku musaraba yabambiwe ingo zose, imiryango yose, amoko yose. Ego. Ico nico cazanye Yesu kugira ngo yikumire ko babandi bahora ari abanyavyaha, yikumire ko babandi bari bagiye kure y'Imana. Imiryango rero nishira imbere Imana, byose bizokoreka. Wow.